Itangazo rya leta y'u Burundi rijanye n'urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzaniya Bendjamin Mkapa. Leta y'u Burundi yakiranye umubabaro mwinshi urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzaniya Bendjamin Mkapa. Imana mushobora vyose imwakire mu bwami bwayo. Leta y'u Burundi irahojeje leta ya Tanzaniya n'abatanzaniya bose muri rusangi, ariko na cane cane umuryango w'amaraso w'umuhisi muri ibihe bigoye barimwo. Leta y'u Burundi ntizopfa yibagiye uruhara ntangere nyakwigendera Perezida Mkapa yagize mu gihe abarundi bari mu biganiro i Arusha vyo kurondera amahoro no guhagarika intambara, vyatumye mu Burundi intambara ihagarara burundu, intwaro ya demokarasi ihumuriza kandi itunganiriza abarundi bose atawanja wangura igasubira kugaruka. Mu ntumbero yo kwibuka iyo ntwari ya Afrika, hazoba mu Burundi ikigandaro c'imisi 3 kuva ku wa mbere igenekerezo rya 27 Mukakaro umwaka wa 2020 gushika ku wa gatatu igenekerezo rya 29 Mukakaro umwaka wa 2020. Muri ico gihe amabendera y'igihugu azoduzwa gushika hagati. Bigiriwe Bujumbura ku wa 25 Mukakaro umwaka wa 2020. Umunyamabanga mukuru wa leta